turabaramukije bamama mwese muriko muranyumviriza muri hagati mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Turanezerewe kubana namwe nk'abamama, twifuje kuganira n'abamama. Turabakiriye kuri TV Intare yo mu muryango wa Yuda, abanywanyi ba TV Intare yo mu muryango wa Yuda, kaze cane, turabiyegereje, kaze kugira ngo dushobore kuganira namwe muri uyu mwanya. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Turagiye kuganira ijambo rivuga ngo kubakira muri Kristo, canke se kugira umushinge muri Kristo nk'abamama. Abamama twubatse, twubaha Imana, dusenga Imana, dukorera Imana. Naje kubabwira ngo twubakire ku mushinge w'Imana, twubakire muri fondasiyo y'Imana. Uko ikibazo tugenda turahura naco nk'abamama, twese hamwe tuvuga ko twakijijwe, twamenye Imana, twubaha Imana, ariko tukisanga twinjiye mu ngo, ariko izo ngo twakuyemwo Imana, kuko twumvise ngo hariho kurongorwa, hariho kuja kubaka, hariho kuja mu rugo, mugabo tukibagirwa ko ivyo twokora vyose ingo zacu tugomba kuzubakira ku mushinge w'Imana. Vuga ngo umushinge w'Imana utarimwo, twisanga turiko turakora ivyacu twebwe nyene abamama. Niho duca dusanga twagize ukunanirwa, kuko tutigeze tubakira ku mushinge w'Imana, ariko twubakiye kukumva canke se kukumenya, kukubona nakararongowe, nakafise urugo, ariko wewe ugaca usanga nawe wagiye muri iyo ntumbero, kandi wagiye uri umumama wubaha Imana, uri umumama wijijwe, ugaca usanga uriko ukorera muco twoba twita gukora ivyo abandi bakoze. Ariko nk'abamama bubaha Imana, nuko tugenda tuzi ngo tugiye kubaka ingo zacu, na cane cane zubakiye hehe? Ku mushinge w'Imana. Imana ibahezagire, Imana iduhana umugisha, Imana ibagire neza. Turagiye rero kwakira ijambo ry'Imana dusangira. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso 6, turahera ku murongo wa 22 turashika ku murongo wa 24. Turaza ko twese twamaze kuhabona, abo dushobora gusangira two turasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niwo mutima w'ubugingo, ijambo ry'Imana ni ryo rufatiro nk'abamama twubatse ingo kandi twubaha Imana. Udafise Bibiliya hafi, unkundire mu mama aho uri, aho uherereye, unkurikire wumvirize iri jambo ry'Imana tugiye gusangira. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kandi umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Imana iduhezagire kandi Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo turi ikintu ciza, ngo uhawe umudame cyangwa se uhawe umugore aba ahawe ikintu ciza. Ntaco bitwaye we mu mama aho uri, nimba ukijijwe cyangwa se nimba udakijijwe, ejo hazoza canke imbere hawe Imana ifise urugo rwiza yaguteguriye izogushiramwo. Ariko ndavugana n'aba bantu bamaze kuba bari mu ngo zabo kandi bakaba bubaha Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore agamburukire
umugabo wiwe. Bagore twese aho duherereye, mbega turagamburukira abagabo bacu? Ngo tugamburukire abagabo bacu nk'uko tugamburukira umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi ko tugamburukira abagabo bacu nk'uko tugamburukira Kristo. Birashoboka ko uyu munsi wamaze kumva ko umengo uri mu rugo rwawe, uri mu nshingano zawe, warashitse nk'uko tugiye ku mugani w'abarundi kazi, baravuga ngo iyo umaze gushika mu rugo uca uvuga ngo ndarangije, ukavuga ngo ndakunkumuye n'umukungugu wo mu kuguru, ndinjiye ndashitse sinzorusohoka. Ariko twebwe nk'abamama bubaha Imana siko dukwiye kubikora. Dukwiye kumva neza ko turi mu nshingano y'Imana, turi muri presence y'Imana, tuje mu ngo tuzi icyatuzanye mu ngo. Ntabwo twaje gusa kuba mu rugo, ariko twaje nk'umugore ategerezwa kumenya neza icyaje gukora. Iyo turiko turagamburukira Imana, twitandukanya n'iki na kiriya, kubaha Imana umuremyi wacu. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma hariya mu Itanguriro 2 ku murongo wa 23, 24 haratubwira umugore yavuye hehe. Umugore yavuye hehe? Shaka kukubwira wewe umugore wavuye hehe. Wewe wavuye muri Adamu, wavuye mu mugabo. Wavuye mu mugabo, Imana ikwiyumviraho uciye uvuye uzananye hehe? Mu mugabo. Nukuvuga ngo wewe uri umufasha w'umugabo kuko wakuwe mu mugabo. Umva rero ngo nimba uri mu rugo rwawe, wewe uri ngaho wavuye mu mugabo. Bibiliya rero iratubarira ngo umugore yashizweho akuwe hehe? Mu mugabo. Akuwe mu kara k'umugabo, akuwe mu igufa ry'umugabo, mu nyama y'umugabo. Umugabo Bibiliya yatubwiye ngo niwe mutwe w'umugore, niwe mutwe w'umugore. No kuvuga ngo Kristo nawe ni umutwe w'ishengero. No kuvuga ngo rero nimba Bibiliya yoshobora kutugereranya ko turi abagore b'abagabo bacu, kandi abagabo bacu bakaba ari bo mitwe yacu. Abagabo bacu Bibiliya ikabasigura ko bagereranywa na Kristo, kuko ngo twebwe twakuwe mu bantu bakomeye cyane kandi badasanzwe. Abagabo nibo mitwe, bisigura ngo twebwe abagore twaje gufasha, twaje kuba abafasha. Ariko uyu munsi dusanga abagore twarabaye abagabo, twarafashe inshingano z'abagabo, twarafashe ingingo z'abagabo. Abagabo tubashira kuba abagore, twibagirwa ico turi. Hari ibintu bitatu cyangwa se ico novuga ingingo zitatu umugore yubaha Imana akwiye kugenderako. Ingingo ya mbere cyangwa se urufatiro rwa mbere cyangwa se ico twovuga ngo fondation cyangwa se ico dukwiye kwitwa cyo kuba cyo. Ingingo ya mbere ni ukwimenya umumama uwuriwe, kwimenya abamama abaribo. Iyo umaze kwimenya uwuriwe, wisanga ivyo uri kurakora byose ubikorera muri réussite, ubikorera mu kuri cyangwa se ubikorera mu kunesha cyangwa se ubikorera mu ntsinzi. Bamama muriko muranyumviriza aho muri hose, n'iryo jambo ndiko ndababwira ndabazaniye, ndabibutsa ushobora kuba mwari mubizi, ariko kandi uno munsi nashimye ngo tuganire iryo jambo. Abakunzi bacu ba TV Intare yo mu muryango wa Yuda, nibo ndiko ndaganira namwe kugira ngo mushobore kugira gute kunyumviriza, mushobore kugira gute kumva akamaro k'umumama uyu munsi yubaha Imana. Nico gituma hariho itandukaniro ry'abamama bubaha Imana n'abamama batubaha Imana. Ingo z'abubaha Imana zigomba kugira itandukaniro rinini cyane gose n'ingo z'abatubaha Imana. N'ingo z'abatubaha Imana ndazihamagarira kugira ngo nazo nyene zubahe Imana, kuko ibyo twakora byose, ingo zacu, ibikorwa byacu bya misi yose nk'umumama, nuko dutegerezwa kugira gute kubaha Imana. Byose tukabishira mu kubaha Imana. Imana idufashe cyane gose. Bamama aho muri hereye hose, ndababwira ngo mwimenye abo muri bo.
icya mbere ni ukwimenya icuri, ukimenya icuri mu Mana. Niwamara kwimenya icuri, uzosanga ibyo uri kurakora byose ari byiza. Ikintu cya mbere ni uko umenya ngo inshingano z'umumama n'izihe. Hariho intango y'umumama y'iby'iwawe n'intango y'umugabo y'iby'iwiwe. Iyo umaze kumenya ko uri umumama, ugomba kumenya inshingano zawe, ugomba kumenya kwitahura, ukamenya ngo naje ngaha mu rugo ukurikiye iki, naje gukora iki mu rugo. Ntabwo waje kubyara gusa, ntabwo waje kwitwa ngo uri mu rugo gusa, ntabwo waje kwitwa ngo famiye kanaka cyangwa imiryango kanaka imenye ngo umugore kanaka ari mu rugo. Oya, we waje kugira ngo uzigame urugo rwawe, wubake urugo rwawe, uruzitirire, urugwanirire. Ntacyo bitwaye nuko umugabo wawe yoba uko yoba ameze kose, ariko nuko umenya ngo jewe ndi umugore mu rugo. Ndashaka ko umumama yimenya uwo ari we, kuko uyu munsi umumama yatakaje kwimenya. Uno munsi umumama akora ibyo yigombeye, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugamburukire abagabo bacu nk'uko tugamburukira umwami wacu Yesu Kristo. Mbega uragamburukira umugabo wawe? Tumanutse hari epfo batubwiye ngo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore yumvire umugabo wiwe nk'uko Kristo ari umutwe w'ishengero, aba ariko umugore nawe yumvira cyangwa se agamburukira umugabo wiwe muri byose. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, muri byose, apana bimwe, apana ibyo yagutumye gusa, apana ibi na biriya. Arashobora kukubwira ngo unkorere ibi, ngirire ibi, ndashaka ibi, ugaca usanga ibyo uri kurakora n'ibintu bitandukanye rwose, bitandukanye. Ugasanga abagabo uyu munsi bizera abakozi bo mu nzu gusumba abagore bo mu nzu, cyane cyane ubaha Imana. Inshingano zawe zahawe umukozi, inshingano zawe ibyo wari gutumwa, ugasanga umukozi niwe agamburutse kubikora gusumba wewe umumama wubaha Imana. Birasabwa ko rero ugaruka ku musingi wawe, ugahagarara mu mwanya wawe, ugahagarara mu nshingano zawe, ugahagarara muri fondasiyo yawe, kugira ngo umenye wewe umumama urinde mu rugo, umumama uriyizi neza icyagushikanye mu rugo, kugira ngo urugo rwawe ubahike, urugo rwawe rugende neza. Bamama mwese aho muri, Imana ibakomeze kandi Imana ibashigikire kugira ngo mushobore gusanasana ingo zanyu. Birashoboka ko ingo uyu munsi ziriko ziragenda zirasambuka, izindi zarabaye futi, zaraheze, zarabomotse, zarakuweho. Urashobora kuba ubanye n'umugabo wawe, abakubonye bakabona uraberewe, umumama uberewe, umumama usa neza, uri umumama warabyaye abana mu rugo, ukitwa urugo gusa, ariko kandi atari wewe rugo. Ugomba kumenya ko wewe wavuye mu mugabo, uwo mugabo wawe adasanzwe, ari umutwe wawe. Umugabo mu mutwe, nawe ukaba umufasha. Kuvuga ngo uri umugore wavuye mu mugabo, ugomba kumenya ko wewe uri umugore wakuwe ahantu hehe mu mugabo wawe. Icyo nicyo nifuza ko ugira gute umenya, ukagaruka ku nshingano zawe, uko wubaha Imana, uko ukorera Imana, akaba ariko wubaha n'umugabo wawe. Ntacyo bitwaye uko umugabo wawe wamusanze ameze canke uko abayeho, ariko umva ngo n'umugabo wanje, mwihanganire, musengere, mube hafi, bana nawe, muganirize, kugira ngo ushobore kubaka urugo rwawe rwubahike, urugo rwawe ruba urugo rwo kwifuzwa. Nizere ko turiko turumvikana kandi muriko muranyakira. Ndanezerewe cyane rwose ko ndiko ndasangira namwe abamama uyu munsi. Ndi umumama ndi imbere zanyu kugira ngo dushobore gusangira iri jambo, cyangwa dushobore gusangira izi nyigisho z'abamama. Bamama turi kumwe, ndashobora kandi kongera kubabwira iyindi ngingo igira kabiri. Ni ingingo ivuga ngo kumvira. Abamama benshi uyu munsi nta kumvira bafise. Abamama benshi baramaze gutakaza ubuntu bwabo, baramaze gutakaza ubuvyeyi, baramaze gutakaza icyo twokwita umumama mu rugo. Ushobora gushika mu rugo
abashitsi bakakugendera mu rugo bakavaho basomye ingorane ziri ngaho mu rugo kubwawe we mu mama. Kubera iki? Ntiwubaha Imana, ntiwumvira umugabo, kuko iyo utumvira umugabo bisobanura ngo n'Imana ntuyumvira. Entre parenthèse uvuga ngo uri umumama wubaha Imana, uri umumama ukijijwe. Ntushobora kumvira umugabo utumvira Imana. Ugomba kubanza kumvira umugabo, ukubakira ku rufatiro rw'Imana, ukubakira ku nkingi z'Imana, ukubakira ku mushinge w'Imana. Inzu idafise umushinge, idafise fondation, iyo ntishobora kuba inzu. Umugore adafise umushinge w'urugo rwiwe, umugore adafise iyerekwa ry'urugo rwiwe, umugore adashobora kumenya ngo umugabo wanje akunda ibi, umugabo wanje yifuza ko mera uku, yifuza ko ngenda uku, yifuza ko numva ibyo ambwiye n'ibyo akunda. Uwo mugore sinzi ko aba ari umugore, sinzi ko aba ari umushyitsi mu rugo. Abantu ingo zabo bamaze kuzifata iz'abandi, bazihaye abandi. Ni nako biri iyo umaze kwitwara ugutandukanye, ukisanga wewe waratakaje urugo rwawe kandi witwa kuri mu rugo, umugabo aca aja kurondera urundi rugo hanze. Niho hahandi bakuzanira amakuru bakubwira umugabo yararongoye, umugabo afise uwundi mugore, umugabo afise abana, umugabo bimeze uku, umugabo bigenze gute. Byavuye kuki? Byavuye kuko utumvira wewe nka wewe w'umugore wiwiwe, kubwo kwanjanjwa ku rugo rw'iwawe ugaca utakaza urugo, kuko urugo ni umugabo wawe, urugo ni wewe, urugo ni mwebwe, ariko mwavuyemwo ikintu kimwe. Nakubwiye suye inyuma, we wavuye mu mugabo. Ico nico nkeneye ko wumva kumenya. Nivyo amajambo nabasomeye, nivyo nagenda babwira byose, birashoboka ko atari ubwa mbere uvyumvise, birashoboka ko atari ubwa mbere mu vyumvise. Nk'abamama beza, abamama mukijijwe, muvuga ko mwakijijwe, abamama muvuga ko musenga, abamama muvuga ko mukorera Imana, mufise ama eglise atandukanye, afise aho mukorera imirimo y'Imana. Umumama atumvira umugabo wiwe ntashobora no kumvira Imana, ntashobora no gukora ibikorwa by'Imana mu ishengero neza. Kandi umumama, nongeye kandi kubatera intege nk'abamama, umumama yubaha Imana, umumama yumvira Imana, aca yubaha n'umugabo wiwe, akongera kandi akumvira n'umugabo wiwe, ndetse n'ibikorwa byiwe byose bya misi yose birubahika, haba mu nzu y'Imana, haba no mu bindi bikorwa bya vie prive dusanzwe dukora hirya no hino nk'abamama. Byose bigira umugisha, kuko urugo iyo rubuzemwo umwumvikano, urugo iyo rubuzemwo ukubahana, urugo iyo rubuzemwo urukundo, urugo iyo rubuzemwo kumvira, urugo iyo rubuzemwo amasengesho, urugo iyo rubuzemwo kumva ko wewe uri umumama waje mu rugo urukunda, urwo rugo rurasambuka. Urwo rugo ntiruba ari urugo. Ni ukuvuga ngo nturi mu rugo wewe, uri mu rugo kuko ntabwo wigeze uruha agaciro, ntiwigeze uruha agaciro. N'ikindi kimwe numva no bafashamwo, iyo wumvira Imana ukumvira n'umugabo, bituma n'umugabo wawe nubwo waba wamusanganye intege nke kanaka, nubwo waba umubona mu ntege nke kanaka, zibi na biriya wowe uvuga ngo ni bibi, ntibishoboka, umugabo wanje yarananiranye, ntiyumva, bimeze uku n'uku n'uku. Tugiye mu ijambo ry'Imana mu Migani 14:1, ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko umugore w'ikijuju arusambuza ahiwe maboko. Ni ukuvuga ngo iyo ubuze ubwenge, ubwenge ni ikintu gikomeye cyane rwose mu buzima bw'umumama. Iyo ubuze ubwenge ucuba ikijuju mu rugo, usanga uriko urakora iby'ubujuju. Umugabo arakubwira ibyo akubwiye, wowe ugakora iby'iwawe, usanga ata bintu bizima uriko urakora, kuko nta bwenge ufise. Niko Bibiliya bivuga, nta bwenge ufise. Ni umwanya wo kuraba, mbega jewe mu rugo rwanje ndagubatse gute, ndashiramo ubwenge, ndaca bugufi, ndubaha umugabo wanje, ndubaha umutwe Imana yampaye, ndubaha aho navuye, ndubaha urugo rwanje, ndubaha inshingano zanje. Ufata umwanya wo kuraba urugo rwawe. Uno musi ngo ziko zirasambuka, ziko zirabomoka, sinzi urugo rwawe uyu musi uko rwubatse, sinzi ko ruri mu mahoro. Imana igufashe cyane kandi Imana ikugirire neza, kugira ngo urugo rwawe rubandanye kubahika, rubandanye gutera imbere, rubandanye gushika kure.
nawe urugo ubona ko umengo rurayumbayumba, ubona ko umengo urugo ntibyoroshe, ubona ko umengo biragoye, birashoboka ko wowe ibyo wita ko umengo biragoye ari ibisubizo biri muri wewe nyene, kuko wewe nk'umugore mu rugo ni wewe gisubizo c'urugo rwawe. Nta mugore wo hanze wo hirya no hino cyangwa imiryango yo hirya no hino, kuko urugo ni wewe n'umutware wawe. Ibisubizo rero byo kubaka urugo rwawe biri muri wewe nyene. Fata umwanya wo kwimenya uwo uri we, ufata umwanya wo kumenya ko wavuye mu mugabo, ufata umwanya wo gukunda urugo rwawe ko urugo ari urwiwawe, ureke guca hirya no hino. N'ikindi numva nobafasha abamama aho muherereye mwese, bivanye n'ibi na biriya tugenda duhura abamama turakunda kumva cyane, ugasanga ibyo twumvise bije kudusamburira urugo rwacu. Umugabo wawe bakaza bakakubwira namubonye ari kwibarabara hano, namubonye muri ibi, fata umwanya wo kubana n'umugabo wawe utitaye ku byo wumva, utitaye ku byo ubona, utitaye uko muri kumwe mu rugo ubona bitameze neza. Kosora amakosa yose ari mu rugo rwawe kugira ngo wigarurire urugo rwawe, ingo zanyu ziba ingo nziza, ingo z'amahoro, ingo z'urukundo, ingo z'umunezero, ingo zubahitse. Ngo ariko ngo nk'uko ishengero ngo rigamburukira Kristo, ngo aba ariko umugore nawe ugamburukira umugabo wawe muri byose. Aba ariko ugamburukira umugabo wawe muri byose. Uramugamburukira muri byose. Harimo ibyo umugamburukiramo, hari n'ibyo utamugamburukiramo. We wabaye umugabo nawe aba umugore, wabaye umugabo nawe aba umugore. Nico nashaka tuvugane ko wumve ngo umugabo wawe Imana yamugize umunyacubahiro adasanzwe. Ndakuzaniye amajambo kugira ngo akubere mashasha, kugira ngo turabe ingo ziriko zirabomoka, ingo ziriko zirononekara, ingene uyu munsi dushobora kugaruka mu mwanya wazo. Imana itugirire neza aho uherereye, Imana ikugirire neza mu mama, urugo rwawe rugubahike, umugabo wawe umuhe icubahiro ciwe kimukwiye. Nubwo yoba ari umumama ari umupapa atubaha Imana, ariko menya ngo n'umugabo wawe. Bisobanura iki? Uko ameze kose, uko ari kose, n'umugabo wawe. Imana iguhezagire. Indi shingano igira gatatu ni ugufata umwanya wo gusengera urugo rwawe, ugafata umwanya wo kurondera ingufu zose zishoboka zo kurondera umugabo wawe, mugakora ikiganiro, ugasenga, kubaha Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikube hafi kugira ngo urugo rwiwawe rugire iteka, rugire akanovera, rube ubwo kwifuzwa, rugire intahe. Abari bakuzi kuri bya bindi, abari barumvise ibyabaye mu rugo rwawe, abari bakuzi kuri bya bindi, bakubonere mu nshingano zawe, canke bakumvire hirya no hino ku rugo rwawe wasuye kandi kunaguka rugahagarara neza. Reka dusangire isengesho rya nyuma turangiza. Dusenge aho uherereye hose, bashaka gufata akanya ugasengera urugo rwawe, ugasengera umutware wawe, ukabwira Imana ni hehe bitagiye bigenda neza, ni hehe urugo rwawe rwabomokeye, ni hehe utashoboye kwimenya nk'umumama icyo ukwiye gukora, ni hehe utitwaye neza. Ugiye hariya muri Maraki 3:16 gushika ku murongo wa 17 harakubwira ingene umumama yubaha Imana, akwiye kubaha Imana kuko umwami Yesu yumvira abamwubaha akabagirira ikigongwe. Kurya wewe umuvyeyi ukigirira abana bawe, niko abubaha Imana. Imana ibumva cyane, kandi ngo iyo baganiriye n'Imana, Imana irabumva ikabatega amatwi, ikumva ibyo ariko arayibwira. Reka dufatanye dufashanye muri aya masengesho, dusengere ingo zanyu. Reka dusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ugira neza, Mana uhambaye, tugushize hejuru kuko uri Imana nziza, Imana itanga ingo nziza, Imana yubahisha abamama, Imana yubahisha ingo. Niwe duhamagaye, niwe twiringiye. Hari amafondasiyo menshi yagiye abomoka, hari ibibazo byinshi byagiye biba mu ngo, hari inshingano nyinshi zagiye zikurwaho mu ngo. Turakwinginze nk'Imana, niwe turahanze amaso, niwe twifuza, niwe dukeneye.
mu gihe nk'iki kugira ngo ushobore kurwanirira ingo zacu, ushobore kuzibera amaso, ushobore kuzinagura ingo zabomotse, ingo ziko zirayumbayumba. Ndakwinginga Mana ngo wumve amasengesho y'aba bamama aho bari, wumve gusenga kwabo, urabe ingo zabo, urebe abatware babo, urebe abana babo Mana, kugira ngo ingo z'uyu munsi zibe ingo zubahitse, ingo zikubaha, ingo zikijijwe, ingo ziciye bugufi, ingo zumvira. Mana ndakwinginga kugira ngo tube abamama hirya no hino twumvira Imana, dukorera Imana mu kuri no mu mpemu. Urakoze Mana ku ijambo ryawe, urakoze kuri Imana igira neza kandi ugakora. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukeko n'imizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.